Amashengero n'amashirahamwe Rukristo atandukanye akorera mu gihugu c'u Burundi niyo yitabiriye uruganda rwo kwiyumvirira hamwe ingene hokomezwa umugambi w'ishengero rihindutse rigahindura ikibano rwatunganijwe n'ishirahamwe Tia Fund kuri uyu wa gatanu. Muri urwo ruganda barabiye hamwe ingene ubutumwa bwiza bwovuga ivy'imwemu hadasizwe inyuma ivy'umubiri. Ivyo navyo bikaba biri mu mugambi PEMEC w'ishengero rihindutse rigahindura ikibano nkuko tuvyiganirwa na Pasteur Jean Paul Ndemeyimana asanzwe arongoye uwo mugambi mw'ishirahamwe Tia Fund. Abo bose rero twari twabatumiye ariko twongera ko n'abandi tutari bwakorane kugira ngo tubabwire uyu mugambi, tubabwire ko bishoboka ko abantu biteza imbere bibayeko batazeyinze ariko kandi bashingiye ku ijambo ry'Imana, hanyuma bagaca bubakira ku nkingi 9 z'ico kintu citwa PEMEC bakurikije intambwe zitanu canke intambuko zitanu, les 5 phases ou 5 étapes bacako kugira ngo bubake ishengero n'ikibano bifise iterambere ryuzuye kandi rirama. Mbere mu civugo ca PEMEC turamukanya hajya mu mashengero bamwe bavuga bati tugire Kristo, bati naganze Kristo, abandi bati Yesu ashimwe, amen. Twebwe muri PEMEC turamukanya tuvuga tuti iterambere ryuzuye kandi rirama, umugambi w'Imana kuri twese, umugambi w'Imana kuri twese, iterambere ryuzuye kandi rirama. Niyo ndamukanyo y'abahurikiye muri PEMEC. Uyu munsi rero twariko tubibwira amashengero yose ashoboka. Bamwe mu bamaze gukora uwo mugambi barashima ko umugambi PEMEC waje hageze. Umwe ni nka Pasteur Nzeyimana Gabriel arongoye ishengero rya FECABO Mutaho mu ntara ya Gitega, avuga ko uwo mugambi waje kumumara ubukene yari afise we ndetse n'ishengero. Uwo mugambi wadusanze mu bukene butoroshe. Haje nari nsangwe ndumurongozi w'ishengero ariko nari nkenye. Ubukene bukabije gose. Kandi mu ico gihe nari nsangwe ntunze umwambaro w'impuzu umwe. Kandi jewe ndumukozi w'Imana naryama ku kirago nta matera nashobora kugura kuko nta mahera nari mfise. Kandi mu ico gihe nyene nta buryo nari mfise bwo gutunga ibitungwa. Naho twatunga ibitungwa bito bito twabitungira mu mazu dusangwe tubamwo kubera tutashobora kubishira hanze ngo bishoboke. Ariko umugambi umaze kudushikira w'ishengero rihindutse rigahindura ikibano, twaciye duhinduka. Sheikh ubwanje naciye mpinduka kuko baratwigishije uburyo umuntu ashobora kurima, naho yo bafise itongo ritoya ashobora kurima akaronka umwimbu. Ishengero turiko turatangisha ibigira 10 n'amashikanwa, twabona ata mwimbu tubona, ariko turabona ko umwimbu uri kuraboneka kuko twaratanguye kubaka amasengero meza meza muri ubu bwungere dukoreramwo. Kare na kare twugaza inzugi z'ibiti ariko tugaza ivyuma ku madirisha ku nzugi, tugasakara n'amabati nyene amasengero ameze neza tukanyereza. Kandi bitaye ko jewe neza ndi umukozi w'Imana atana costume mfise, ariko mfise ikositime zishika kuri 3 n'ibirato byazo. Umugambi PEMEC w'ishirahamwe Tia Fund ushingiye ku rugendo rwo gukangurira ishengero n'ikibano ngo bihinduke kandi bigira impinduka yuzuye kandi irama. Amashengero n'amashirahamwe Rukristo yitabiriye urwo ruganda akaba yavanye yemeje yuko hobaho umugwi wa PEMEC ugizwe n'amashengero yose ku rwego rw'igihugu.